Donye ndabahaye ikaze mwebwe mwese abatwumviriza ndetse n'abana natwe kuri ndamoresha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Turabahaye ikaze muri kano kanya, mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye naho muherereye. Turi kwa kabiri, turi kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa Ruhuma 2025 nyene. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwese, mumeze mute? Amakuru yanyu barashaka kuduhereza ibyumviro byanyu canga se ibitekerezo munyuze ngaho muri komanteri mukatubwira uko ibintu bihagaze. Mu gihe mu Burundi hakomeje kugenda rero haravugwa byinshi kubigendanye n'ibyo mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wama uriko urategura, ndetse uyu mugambwe ukaba ukomeje kugenda uragaragaza ko witeguriye intambara ndetse n'urugamba ku rugero dukomeye cyane cyange ku rugero rudasanzwe. Amakuru akomeza kugenda atugera muri no mwanya nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye yo baherutse guhura canga se kujya kuraba umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugira ngo barabire hamwe rero ingene ndetse n'ingaruka zishobora nyine kugaragara muri no ngwano. Aho rero kugeza uno mwanya mwama mubona amakuru akomeje kugenda aravuga yuko bamwe mu bapolisi bari barahongiye nga mu gihugu c'u Burundi bamaze kugenda nyine barasubizwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'iko rero bagiye baragaragara bari kuri za modoka, bari muri za modoka zabo cange ya miduga igipolisi ica irabajyana nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira muri no mwanya aragaragaza neza yuko nyine Variston Ndayishimiye yoba yaragiranye ibiganiro nyine na Perezida Tshisekedi mwubanga rikomeye cyane, aho rero bohuriye ku kibuga cy'indege nyine nkuko byoma bigaragara cyanjiri, ndetse gushika no mwanya amakuru yama aradushikira cange aradusumira amatwi akaba agaragaza neza yuko mu Burundi akomeje kugaragazwa nyine nka hari zingiro z'ingingwano, aho bivuga yuko rero byo byaragaragaye yuko nyine ibikomeza kugenda biboneka canga se bikomeje kugenda bigaragara ubwabyo byerekana neza yuko leta y'u Burundi nyine atari ahantu ho guhungira. Baba polisi ba RDC baheruka rero guhungira mu Burundi baraye barasubijwe muri Uvira kugira ngo bace barajya kugwana intambara. Nta misi nyine itanirahera umushikiranganje Maiteni Teretse atangaje ko Uburundi bwakiriye abapolisi n'abasirikari ba RDC batemaguje nyine bamaze gutsindwa ku rugamba. Icyo gihe yaranavuze nyine amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Ejo haheze igipolisi c'u Burundi cyarapakiye mu makamyo yacu abapolisi ba RDC barenga 500 cyasubiza muri Uvira. Amatwa dusumira abo bapolisi nyine bo babashitse bafungwa nyine mu nkambi ya gisirikare muri RDC guta urugamba bihanishwa igihano cyo gupfa nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Biravuga ko ibi byakozwe nyuma y'urugendo Perezida Variston Ndayishimiye yo yarakoze mu ibanga hirya y'ejo igenekerezo rya 2023 Ruhuhuma 2025 nkuko bigaragara Kinshasa, aho rero yahuriye na Perezida Tshisekedi ku kibuga cy'indege cya Anjeri nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amwe mu mashusho ari kugenda arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi cange ku mbuga nkwaniro arerekana imiduga igipolisi nyine iriko iragenda nyuranyuranamo nyine irapakiye abo basirika abo bapolisi nkuko bikomeza kugenda biratugeraho. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri no mwanya akaba agaragaza ingene ndetse yerekana uburyo urugamba rukomeje gukomera ndetse n'uburyo ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Uru rugamba rukomeje kubera hafi y'u Burundi rurakomeje gutera amakenga akomeye cyane ku buryo mu Burundi ibikomeje kugenda byikangwa canga se bikomeje kugenda bigaragara binagaragarira mu mugambwe ndetse no banywanyi b'uyu mugambwe, aho gushika no mwanya bama bagaragaza ingene nyine urugamba rushobora kuba rwokomerera. Hariko harakogwa amanama ubututsa muri CNDD-FDD aboneka ndetse akanagaragaza neza yuko nyine biteguye urugamba, ndetse gushika ubu ngubu nyine ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Hari ibirori bimwe na bimwe byo kwerekana ingufu umugambwe CNDD-FDD ufise rero muri commune Makamba, hakaba ariho ratangwa ubutumwa bugaragaza neza yuko intambara ishoboka nga mu Burundi, ariko bagasaba abanyagihugu nyine guca bitonda. Umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yobaherutse gutangaza nyine ubwo yaravuye nyine i Dubai kuvurirwayo, yobaherutse gutangaza amajambo aremereye cyane, aho yarumvikanye avuga yuko nyine agiye kurungika imbonera kure
muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse amakuru ahari akaba agaragaza neza yuko n'ubundi izo mbonerakure ziriko zaratanguye kugenda zirarungikwa nyene muri ivyo bice, ndetse amakuru adushikira canga amakuru adusumira amatwi adusumira akaba avuga yuko nyene baba baramaze gufata umugambi wo gutangura kubahereza ibigwanisho harimo inkoho, harimo amagrenade ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe birimo amateni. Ndabaramukije, ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye cane, ndabahaye ikaze kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka kuri ko biravugwa mu Burundi. Ndabifuriza ibihe byiza kuba twumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura, kuba twumviriza mwebwe mwese muri Igitega, abari mu zindi nta zimwe na zimwe, abari Icankuzo, abari Muyinga, abari mu Bururi, abari Kayanza, abari Ngozi, Cibitoke ndetse n'ahandi mwese ndabahaye mwiriwe mwese. Ikaze kuba twumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'abanyi, abari ijya nino mu isi mwese ndabahaye ikaze. Byo ndakwanitse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe kugira duce nyine turakurikira murumviriza n'ibiganiro byacu. Amakuru avuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwigenekerezo rya 2023 Ruhuma 2025 aribwo yafashe indege ya Ethiopia Airlines, imwe mu makompanyi asanzwe arafise nyine kumutwara igihe cyose abagiye nyine ikamushikana hanze y'igihugu, dore yuko nyine Burundi atandege bafise. Iyo ndege yaramushikanye nyine Kinshasa ku kibuga cy'indege cya Njiri nyine aho yarahuriye na Perezida Tshisekedi, baca baraganira ku bigendanye nyine cyangwa se baca baravuga ku bigendanye nyine n'ingwano zikomeje kugenda zigaragara cyane cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biboneka yuko nyine iyi ngwano ishobora kuzotuma nyine ikanakwegera akarambara y'u Burundi, ariyo hafashwe ingingo iremere cyane yo gufata abapolisi barenga 500 bakaba barasubijwe muri Kongo. Amakuru avuga yuko rero basubijwe nyine mu gisagara ca Uvira, nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ndetse iki gisagara ca Uvira bagaba barase barapfungirwamo nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivugwa yuko nyine aba bategetsi bo nyine barahuye ndetse bagacira byinshi bavuga. Bivugwa yuko Burundi bwa bufise impungenge ziremere cyane, aho bivugwa yuko abarundi nyine bashobora babonye yuko MTC ishobora kuzokurikira nyine abasoda b'abarundi, ndetse kanagendera kubahungiye mu Burundi basanzwe bashobora kuzohungabanya umutekano wa MTC, bigatuma ingwano ikuruka ikagera mu Burundi. Abategetsi b'u Burundi rero batanguye gutahukana abapolisi n'abasirikare ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari barahunze ico gihugu. Inyuma yaho rero abagwanyi ba MCC bafatiye ibisagara bya Bukavu ndetse na Kamanyora mu ndwi iheze. Aba bajejwe rero umutekano ba Kongo bari barahawe ubuhungiro mu nkambi ya Muravya iri hagati mu gihugu ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Barasubijwe inyuma rero n'imodoka z'igipolisi cy'u Burundi, baraciye ku rubibe rwa Gatumba ni muri komine Mutimbuzi. Aho ni mu Gatumba nyene hari igitigiri kinini cyane c'abapolisi b'u Burundi, bikaba byaravugwa ko rero abo basirikare n'abapolisi baza gushikirizwa abategetsi ba Kongo nkuko byoma bigaragara. Igipolisi nica twemereye gufata amasanamu, ariko kandi amakuru avuga yuko nyene leta y'u Burundi yoba iri kwiragira ubwoba bw'uko MTC yozokurikirana nyene kagaba ibitero mu Burundi irakurikira abo bahahungiye, bikaba byaratumye nyine barafata ingingo yo kubasubiza nyine muri Kongo mu gisagara ca Uvira. Icyo gikorwa cibaye inyuma y'umunsi umwe gusa Perezida Tshisekedi nyine wa Kongo amenyesheje ko leta yiwe nyine yafashe ingingo yo kongereza umushahara w'abajejwe umutekano mu kubatera intege mu ntambara barimo rero n'umuhari MTC, ubu umaze kwigarurira igice kinini cyane cy'intara Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Bivugwa ko abo basirikari bari barahunze bava mu gisagara ca Uvira no mu micungararo yaco, inyuma yaho nyine abagwanyi ba MTC bafata igisagara
gisagara ca Kamanyora kiri muri metero 50 mu buraruko bwa Goma. Abasirikare ba Kongo bari mu bahembwa amahera make cyane ku mugabane wa Afrika mu gihe igihugu cabo gifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bimwe na bimwe. Bivuga ko benshi muri abo rero bahitamo gukinjura canke se kwishikana ku mware MTC kugira ngo bakingire imiryango yabo. Ku munsi w'Imana Evariste Ndayishimiye Uburundi yaragize urugendo ikinshasa nyine mu mugwa mukuru wa Kongo, aho yaganiriye na mugenzi wiwe nyine Félix Tshisekedi amwemerera kubandanya kumufata mu mugongo mu kubuza ko MTC ibandanya yigarurira nyine utundi turere mu buseruko bw'icyo gihugu nk'uko bivugwa. Nubwo ari urugendo rwarakozwe mwibanga riremere cyane, nubwo ari urugendo rwarakozwe nyine mu rwego rwo kugira ngo hatagira uzobimenya mu nyuma y'uko ibyo bihugu byombi byo biri ku gitutu mu gukongeza iyi ntambara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho aravuga yuko aba bategetsi bahuye ariko bakaganira ndetse bakanavuga ko bagomba gukomezanya no gufatana mu mugongo. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko rero atifuza yuko ingwano yoshika mu Burundi. Bivugwa ko Uburundi bwarungitse muri RDC abasirikare barenga ibihumbi 10 bakaba bafasha igisirikare ca leta FARDC kugwanya umwari MTC. Ku munsi wa gatandatu abapolisi ibihumbi 2 ba Kongo barishikanye ku mwari wa MTC Bukavu ndetse na Goma nk'uko bigaragara. Inkuru zitangwa na MTC ziravuga ko hari abajejwe umutekano benshi bamaze kwishikana muri uwo muhari. Abanyekongo barenga imiliyoni 5 baramaze guti zabo, abandi bataramenyekana igitigiri barahungira mu bihugu bibanyi na Kongo. Ishamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko kuva indwano zisubiriye gukomera mu kwezi kwa mbere abantu barenga ibihumbi 7 bamaze kwicirwa muri iyo ntambara ihuza leta n'abashigikiye hamwe no muri MTC nk'uko byoma bigaragara. Bakunze kuvuga yuko ufashwe mu mugongo n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Icyakora leta icyo gihugu ikaba ivyamaganira kure, ikavuga yuko atakuri kurimo, ahubwo ikagaragaza neza ko n'ubundi yo yashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ikavuga yuko nyine nta bihuriye n'ibyo bibazo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga canke nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda adusumira amatwi akaba agaragaza ingene ibintu bishobora gukomera ndetse no gufata indi ntera mu gihe mu Burundi abatari bakeya biboneka yuko nyine biteguye ndetse bashobora nyine kuba bohunga igihe icyo ari cyo cyose. Bivugwa ko mu Burundi bamwe rero baba bafise passport baziraza hafi mu rwego rwo kugira ngo ihagire igikoma bace barahunga mu buryo bwihuse cyane. Mu nyuma y'iko kandi ibi bikorwa byose bigendanye n'umutekano muke byama biriko byibonekeza, amakuru akomeza kugenda amatwa dusumira aravuga yuko nyine muri CNDD-FDD harimo ubwoba bwinshi bw'uko ingwano zishobora kwaduka ndetse atabushobozi bafise, ndetse bikaba byaba akaryo keza ku mihari imwe n'imwe isanzwe irafise umugambi wo guhangana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Niyo mpamvu muriko murumva amajambo ateye inkeke, muriko murumva amajambo aremere cyane, muriko murumva amajambo ateye umutima uhagaze, aragaragaza neza yuko nyine mu Burundi nyine atamahoro ahari. Umugambwe CNDD-FDD waradukoreye ibikomeye. Mbega murazi igituma umugambwe CNDD-FDD bawukunda ni umugambwe wazanye ituze mu gihugu, biratuma abarundi badasubira kurara mu ishamba. Ayo namwe rero mu majambo yashikirijwe nyine kuri uyu wa gatandatu uheze igenekerezo rya 22 Ruhuma umwaka 2025 mu gihe abagumyabanga bo muri komine Makamba muri komine Makamba nshasha bari mu birori byo kwerekana ingufu z'abagumyabanga bo muri iyo komine. Ibyo birori byarabereye nyine ku mutumba Butare zone Kanyosha yo muri komine Makamba. Ibyo birori byaranzwe n'imbyino n'intambo hamwe na defile nyine ndende z'ibiswi by'inkona. Ibyo birori bikaba byaratewe iteka n'umunyamabanga ntunganya bisata arongoye abaruganywe nkuru nziza Petero nkuru nziza nyine Abubakare. Bamwe rero nyine mu batowe n'abene gihugu bavuka muri Burunga, umushikiranganje w'indero Habyarimana Francis ndetse n'abandi abagize ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara ya Burunga hamwe n'izindi ndongozi zivuka muri iyo ntara.
mu ijambo ryiwe umunyamabanga w'umugambwe mu ntara ya Burunga nziko ruriho Silvani akaba yaratanguye aha rero indamutso abagumyabanga yarungikanywe n'umunyamabanga nyene mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo akaba yarabamenyesheje ko yoba azobagenderera vuba. Nziko ruriho Silvani nyine yaramenyesheje kandi ko ibirori byo kwerekana ingufu byatunguriye muri komine Musongati bikazobandanya no mu yandi makomine yose agize intara ya Burunga. Yibukuje abagumyabanga igituma rero bakunda umugambwe CNDD-FDD yaragize ati igituma umugambwe CNDD-FDD tukunda nuko watuzaniye amahoro ntituze rero mu gihugu inyuma yaho rero abarundi baguma bicwa atacamira iyongeye agira ati imyaka 20 araheze abarundi bafungura bakaryama mu nzu bagasinzira uko siko rero byahoze muri kahise kabi ku Burundi. Yarangije aratanga impanuro aho rero nyine yibukije abagumyabanga kudahemuka bitumwe nyine n'amaronko yabasabye kandi nyine kwirinda ibihuha bitangwa n'inyanka Burundi badashakira ineza igihugu ntihagire kandi abarundi basubira guhunga bitumwe n'ibihuha. Nayo nyine umunyamabanga ntunganya bisata arongoye abarugwanye nyine yarasabye abagumyabanga kuguma nyine ku kivi bakima amatwi rero ibihuha abo yabamenyesheje ko igihugu gicunzwe impande zose kandi inzego zose ziri ku kivi. Yarangije asaba rero abagumyabanga kuguma rero bacungereye umutekano kandi bagume rero ku bikorwa by'iterambere muri iki gihe nyine twimirije amatora nk'uko byoma bigaragara. Nyine abagumyabanga mukurikirane kuko rero hari abantu badasinzira bifuza gusubiza Uburundi mu manga nk'uko byoma bigaragara. Biragoye yuko nyine mu Burundi hoba amakoraniro amwe namwe bikarangira nyine atakintu na kimwe kiboneka yuko nyine kiriko kiravugwa ku bigendanye n'umutekano canga se kivugwa kigaruka ku bigendanye n'ingene ibintu byo byifashe nga mu Burundi. Amakuru amatwa adusumira aravuga yuko nyine benshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko bateye impungenge nibikomeza kugenda bigaragara ndetse bakaba bagaragaza neza yuko intambara ishobora kuba yotuma nyine ibintu birahindura isura mu Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya agaragaza neza yuko nyine na Reverend Ndikuriyo aherutse gutangaza neza yuko nyine yifuza ndetse akaba yaravuze yuko yifuza yuko mu Burundi azorungika imbonera kure muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo zifatikanye mu guhangana. Ni mu gihe rero imvugo za politike nyine zikomeza kugenda ziragaragaza nyine yuko CNDD-FDD yoba iri nyine mu ngwano ibiko birakwegera nyine abasoda b'u Burundi ibihe bitari byiza. Hari abasoda b'u Burundi bariko rero baratabaza ko inyuma y'indwi y'urugendo basubiza mu Burundi rero bari bageze ahitwa za Kamanyura bibaza ngo rero bagira bashike rero none barasanze MTC yamaze kuhafata. Abo basoda bavuga ko rero nyine barushe na cane bamwe rero amaguru yarabyimbye ku buryo rero batacambaye n'ibirato by'igisoda. Nyine bavuga kandi ko rero bashonje ku rugero rudasanzwe na cane ubu ngubu ntibazi ico bariko barakora. Ifatwa ry'igisagara ca Uvira naryo rero nyine rizotuma bigorana ingene abasirikare bari muri Hauti Patriots guhiga Lodi Tabara baronka inzira bacamwe rero bagaruka nga mu Burundi. Hagato kandi hari abasoda bari bashoboye rero gushika mu Burundi hirya yejo none amatwa dusumira barayi barahawe itegeko ryo gusubira muri RDC abanwiwe ko rero babwiye yuko uwanka gusubira acajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba nkuko byoma bivugwa. Biragoye rwose gutahura ico leta y'u Burundi ishaka muri bino bintu. Hariho rero abasirikare benshi na cane batabaza bavuga ko rero bigoye rwose kuronka iyo bazoca ariko leta iguma nyine yidadira aho rero nyine kuvugana na MTC igiye kuba umubanyi mushasha u Burundi aho kwishinga rero nyine aya majambo ya
yatuyagira ko nyene bazogira vuba. Nihisongwe nyene nyabona impanuro ya Musenyeri Yohakimu ntagwamiye ashira imbere kuganira akagabisha ati wanka kugarura impene kiri hafi yamara kurenga ukabira nkayo nkuko bigaragara. Ni mu nyuma y'amajambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yavuze yuko umuntu wese ubatera baca nyene baramuhiga bagaca barajya kumuraba. Yaravuze yuko na Red Tabara baca baragenda nk'indege ngo vu kugira ngo nyene bace barajya kuyireba muri Kongo, ariko nayo ubwayo yarabananiye. Bashimire tugaruke mu kanya.